Bavukanye muri Kristo, bakunzi b'insamirizi Radio Maria Burundi, mwebwe mwese tugira dusangire imfungurwa y'umutima, imfungurwa y'ijambo ry'Imana. Kaze muri benshi kuri Facebook, ku turadio twanyu, kuri Twitter, kuri WhatsApp, abo bose iyi mfungurwa turayisangira, muri hafi canke muri kure, ariko ubuhinga buradufasha gusangira iri jambo ry'Imana ku buryo budasanzwe. Twakire kandi duha ikaze abatama n'abatamakazi, duha ikaze abarwayi bacu mbere n'abarwaza biteze mu biganiro vy'insamirizi Uruhoza. Turabaha ikaze mwese rero, tugira tuzirikane ijambo ry'Imana ry'uyu munsi wa mbere n'indwi ya kane ya Pasika, turi mu mwaka C. Ijambo ry'Imana ni ijambo ry'Imana itegekanije uyu munsi. Igisomwa ca mbere tugikura mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa kigabane ca 11 karongo ka mbere gushika karongo ka 18. Izaburi yitabiriza ico gisomwa ni izaburi ya 41 canke ya 42 vaho umuntu akuye iyo zaburi. Inkuru nziza tuyikura mu gitabo cy'inkuru nziza ya Luka ikigabane ca 10 karongo ka mbere gushika karongo ka 10. Kaze mu nkundire nsubire ndabipfurize Pasika nziza mwese, ko niyo nkuru nziza ihambaye muri iyi minsi, kandi birabereye ko abantu babimenya ko vyo bibabaje, hamwe abantu boyoberwa ko bacunguwe ko umwungere w'intama yatsinze shetani n'urupfu. Vyo bibabaje umuntu atamenye ivyo bintu. Turabizi rero Pasika nziza, muri kumwe na Padiri Jeremy Bukene. Kaze. Ivyo dusoma mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa, muri irya minsi abatumwa na bene wabo bari mu Buyudeha bari bumvise yuko n'abapagani nyene bemeye ijambo ry'Imana. Petero aduze Yerusalemu, abari bavuye mu Bayahudi bamugirira umwikomo bati, warinjiriye abapagani ugira ko murasangira. Niho rero Petero yabasigurira uko vyakurikiranye, avuga ati, nari mu gisagara c'Yope ndiko ndasenga, hanyuma ndabonekegwa. Niho nabona ikintu gishusha n'umutamana gihagatiwe mu mpande zine, kimanuka kiva mu ijuru kiza kingana, kirateba kiranshikira. Ndacitegereza mbona ibikoko vy'imiryango yose, ibigenza amaguru ane, ibinyogomba n'inyoni zo mu kirere. Numva ijwi rimbarira riti, haguruka ufungure. Nanje nti, oya muhanyi, sindigera mpumana. Ryajwi rirasubira ubwa kabiri kuvugira mu ijuru riti, ntuzokwigera uziririza ic'Imana yazirukanije. Iryo jwi ndaryumva gatatu kose. Hanyuma ivyo nari nabonye vyose ryisubirira mu ijuru. Buno nyene abantu bantumwe ko bavuye Sezareya badutura kw'amaguru. Mutima arahava arambwira kubaherekeza ntahigima. Naba bagenzi 6 mubona baramperekeje gushika kwa nyene kudutumira. Korneliyo atubwira ingene umumarayika yamubonekeye akamubarira gutumiye Yope kuri Simoni bita Petero, kugira ngo aze kumubwira ico mukiza we nabiwe bose. Ngombe ngitangura kuvuga, umutima mutagatifu abururukirako nk'uko yabitugiriye mu ntanguro. Nca nibuka ijambo ry'Umukama aho yavuga ati, Yohani yabatiririshije amazi, ariko mweho muzobatirizwa muri mutima mutagatifu. None ko Imana yari yabahaye inema nkatwe, kuko bari bemeye Yezu Kristu n'inda n'indesho, nari guhaririza Imana ngo bumve gutyo, basubiza hasi baninahaza Imana bati, yaragiriye n'abapagani imbabazi ngo bigaye babone gukira. Iryo ni ijambo ry'Imana. Umutima wanje uranyotewe Imana nzima. Umutima wanje uranyotewe Imana nzima. Kumwe inyemera inyotewe yirukira isoko, niko umutima wanje uguhurumbira Mana mfise. Umutima wanje uranyotewe Imana nzima. Umutima wanje waranyotewe Imana ariyo Mana nzima, mbega nzogenda ryari kuyihweza imbona nkubone.
umutima wanje uranyotewe Imana nzima. ndungikira umuco wawe n'ukuri kwawe maze bindongore binjane ku mugwa wawe mweranda nshike no mu birimba vyawe. Umutima wanje uranyotewe Imana nzima. nzoheza nshike kwa rutari y'Imana, kwa Mana nyene ariyo kanyamuneza kanje. nzonezerwa nkuninahaze ngucurarangire Mukama Mana mfise. Umutima wanje uranyotewe Imana nzima. Ivyo dusoma mu nkuru nziza yanditse Yohani. Muri rya minsi Yesu yabariye abayahudi ati nukuri ndabibabwiye, uwutinjiriye mw'irembo ariko akamenera ahandi urugo rw'intama n'umwivyi n'umushimusi. Uwinjiriye mw'irembo we n'umwungere w'intama. Niwe murindarembo yugururira intama nazo zikumva ijwi ryiwe. Ahamagara intama imwe imwe izina ryayo akaziturutsa. Amaze kuzisohora zose akazitembera imbere nazo zikamukurikira kuko zizi ijwi ryiwe. Ntizikurikira akavantara, ziramuhunga ariho kuko zitazi ijwi ry'abahandi. Uwo ni wo mugani Yesu yabaciriye, ariko ntibategereye ico yashaka kubabwira. Yesu rero asubiramwo ati nukuri ndabibabwiye, jewe ndi irembo ry'intama. Abaje imbere yanje bose n'abivyi n'abashimusi, ariko intama ntizabumvirije. Jewe ndi irembo, uwunyinjiriyemwo azokira, azokwinjira ateko asohoke aronke n'ubwatsi. Umwivyi azanwa n'ukwiba gusa, kuniga no gutikiza. Jewe naje ngo intama zironke ubuzima kandi ubuzima bwuzuye. Twakire kandi dushimagize inkuru nziza ya Yesu Kristo. Naje ngo intama zironke ubuzima kandi ubuzima bwuzuye. Bavukanye, iri jambo rirahambaye ko Yesu Kristo yaje ngo intama zironke ubuzima kandi ubuzima bwuzuye. Nuvuga ubuzima, kumenya Imana, kumenya Data kuko ntituri impfuvyi, kumenya n'uwo yatumye Yesu Kristo. Ubwo nibwo buzima. Dushobora rero gufungura, turashobora no kuvyibuha, turashobora no kurongera twivuza, ariko ubuzima butuzuye. Yesu yaje ngo intama zose, ni vyiza kongera ko zose, kuko mu gisomwa ca mbere twumva yuko ari intama zigomba kwibagirwa. Imana yacu ntitoranya, ntivangura, ntirutisha aba bariya. Ni Imana iha agaciro umuntu wese, ni Imana iha agaciro intama yose, ngo intama yose arayizi mw'izina ryayo. Cyo gituma rero Petero agira ati ninda n'indesho jewe noshobora kuvuguruza umukama, noshobora guhaririza Imana. Turafise abakristo bahaririza Imana, baraharira amabwirizwa, baraharira ijambo ry'Imana, nk'iryo kurekuriranira, nk'iryo gukunda abantu bose. Uguharira ni kimwe mu buyunguruzo butangira ivyo dufashije kudushikira ntibidushikire. Abantu bize ivyigwa vyerekeye inyifato psychology barakunze kuvuga yuko mu buzima bwacu hariho ubuyungiro, filtre, ubuyungiro bw'ubwoko bituma umuntu aba mu macakubiri, urukundo rwiwe rukaba urukundo rutuzuye. Hariho filtre y'ibikomere, filtre y'ivyo twabayemwo, filtre yo kugendera mu bwoko, mu kugendera mu vy'intara, filtre usanga itugabaniriza ivyiza tworonse. Nimba Imana rero yarateye iteka ba Petero, niko Petero yabitegereye, kwari kugira ngo n'abakoroneriyo n'abandi bapagani bamenye Imana y'ukuri. Imana yaturemye turi bamagiriranire, niko yabishatse. Ego cane, Imana yacu ntiyiganziwe n'abantu bamwe bamwe, nigitangaza. Imana yacu irondera abahubwa bashizwe kure ngo nabo baze bayegere, kuko nanjye ndirabakunda.
ndafise intama ziri mu bundi busho zitari muri ubu busho ziri ahandi, intama ziri mu Burundi, intama ziri mu Rwanda, ziri muri Kongo, ziri mu Buraya, ziri muri Ukraine, ziri mu Burusiya, ziri muri Amerika, ziri ahantu hose. Hari intama rero kubera iyi mvo canke iriya zashizwe inyuma, izi Imana irazibona kandi irazigirira neza. Hari ibintu vya mbere bidutuma tuja kure y'Imana: igicumuro twebwe nyene twikwegera canke igicumuro kiri mu bandi bituma abo bandi baheza nabo bakatwigiza kure. Icazanye Yezu Kristo ni ukubomora impome abantu badugije hagati yabo. Mu gihe ca Yezu na ba Petero, abapagani baragawa, bagereranwa n'utubwa, ngo ntibegera ahabona mu rusengero, bari bafise ahantu bakoranira bonyene, bari bafise igice cabo, igice c'abapagani. Hariho rero ibintu vyinshi vyabatuma batandukana: ku bifungurwa, ubugeni, kutarongorana, imigenderanire mike, ibibanza n'ibindi. Abayahudi hari vyinshi batarya, ntibubakana n'abapagani, ntibagenderanira canke ngo basangire ibikorwa, bababona mbere nk'abansi b'Imana. Abayahudi bifata nk'ubwoko bw'Imana bukunzwe, bazi ivy'Imana, abitorewe n'Imana kabatonesha. Amanyama n'ubwirasi rero bugaca buva ngaho. Mu gisomwa ca mbere twumvise Petero bamukarira cane kubera ngo yinjiye mu nzu y'abapagani, ngo baranasangira, ngo yaramenje, ngo yarahumanye, ngo yaritituye. Ivyo n'ubu biriho. N'ubu hariho abantu ngo badashobora kurya intama, badashobora kurya ingurube, badashobora kurya iki na kiriya kubera kuziririza. Ivyo bintu vya kera, ariko ndashima ijambo bakunze kuvuga ngo Eklezia yarakuye kirazira. Ego ntiyasutse hamwe vyose, mugabo nko kuziririza ibintu ataco bivuze. Ikintu catereza kuzirizwa cari igicumuro gusa. Igicumuro, uguhumanya n'indya bihuriye he? Mbega uguhumana ko bivuga iki? Mu bisanzwe uguhumana kwari gukora ikizira kikagukorako, kikagukorora. Kizira ego nk'ubwicanyi, ugwanko, guteranya, ivyo ni ibintu bizira. Ariko kandi twari dukwiye kwigira gukura icigwa mu bintu tubona. N'ibintu usanga tuziririza twebwe ugasanga abandi ntaco bibabwiye, none bose abantu. Nuko rero ivyo sino bihagararako cane. Petero ngo yariko arasenga arabonekerwa, ijwi rivuye mw'ijuru ryaramugendeye, ryaramwubahuye. Mu gihe amajwi yo kw'isi aziririza agaca imice abantu, ijwi ryo mw'ijuru rirajijora, rirunga, riratinyura abantu. Mu kanyarigabo ka Petero harimwo n'ubwishime bwinshi, ngo sinigeze mpumana. Burya kwihakana umukama ni bito. Erega yarigeze kwihakana umukama ngo ntiyigeze ahumana rero. Reka. Kandi turabibona iryo jwi ryarasubiye rirabwiriza Petero 2-3. Ego cane, kuri ico ijuru ntiritezura, isi nimenye ko iriko abavukana. Nta ukunenana rero ni bibi cane, kuko n'uburyo bwo kwigizanyayo. Kuko ukunena abandi bivuga yuko ntashaka yuko dusangira, sinshaka yuko tunywana, sinshaka yuko tusangira ubuzima twubakana. Uko si ukwigenza nk'umukristo. None rero bantu munena abandi, muritonda cane. Imana ntiyaremye intore n'ibivume. Bakristo Barundi murabamwumva, hari abishira mu bwoko ngo bwiza, bagashira abandi ngo mu bwoko bubi, kandi Imana yaremye abantu bose ari beza. Muraba muritegura rero kwishura Imana niyababaza igituma mwakoze ivyo bintu, uwabahaye urwo ruhusha wari we. Petero rero niwe yayibonye neza, ngo yaziyabona mutima mweranda yiroha mu bapagani, maze akabagira abana b'Imana, akabahingabirano, baba baririmbyi, baja mu vya protokole, kwakira abantu, kwakira abashitsi, baja mu vy'ubuhanuzi, baja mu vyo gusigura ijambo ry'Imana. Imana yabahaye inema nkatwe. Niko Petero yabitegereye. Ubu rero igisigaye ni uguhurira kuri Kristo, niwe duhurirako twese. Yaje ngo intama zumva ijwi ryiwe, zimukurikire, aziho ubuzima bwuzuye. Ubuzima bwuzuye nabivuze nukumenya umwungere tukamukurikira, niwe aha agaciro intama. Niteka kuba dufise ijwi ry'umwungere, niho tudatakara. Ijwi riraduhumuriza, iryo jwi rirakanga amabingira n'ibisizimwe. Iryo jwi niryo ritwungira ubumwe. Muri Isirayeli baraza amasho hamwe, bakayaraza hanze, maze bagaheza bakayashira mu ruzitiro rw'amashami ariko amahwa, kugira ngo
amabingira ntaronke ahaca. Mu gatondo umwungere akaza akavuga, maze amasho yiwe agaca ahaguruka akamukurikira. Izo ntama zari zimuzi, kanatsinda niwe yazitwararika zironderera ubwatsi, azizitirira, mbere niwe yari n'urugi kuko yaryama yicaye ku maguru, akaryama mw'irembo, bimwe twita mu gifaransa accroupi, yaryama mw'irembo araririye. Nuko abaraririwe na Yezu baridegemvya kandi bafise umutekano ukwiye, nivyo yita ubuzima bwuzuye. Erega twavyumvise, abatarabungere ntibatumbera irembo, basimba uruzitiro ngo batware intama bazinige. Igitavuzwe ni intama yoyo yavuye mu rugo, iyo iraribwa ntawe umenya naho yaririwe, harabaririrwa mu gasigisi, mu rumogi, mu buhumbu n'ibindi. Igituma rero intama zironka ubuzima ni ukumviriza ijwi rihamagara. Twitondere rero rwamo ruri ngaha kw'isi ko rutubuza kumva ijwi ry'umwungere. Umwungere nawe yiyemeza kuzitira intama, kuzizitirira no kuzironderera ubwatsi bwiza. Uzosoma Izaburi ya 23 canke ya 22 iva hayikuye, azoyibona yuko umukama ariwe mwungere wacu. Nta nama rero yitaho kwironderera ubwatsi ziburonderererwa n'umwungere. Mwibatisimu twese twavukanye na Yezu Kristo, yaratubereye irembo ryiza, twinjira mu ruhongore, maze nawe araheza aja kw'irembo araducungereye ngo tube mu mutekano. Niwe adufasha rero kwibera mu buzima bwuzuye. Umwungere wacu yaratsinze urupfu, niwe murinzi wacu, ari ku muryango, aratuzi kandi aradukunda, arakomeye. Iyo yugaye ntawugurura, iyo yuguruye ntawugara, araganje mu myaka yose. Nimumwinjiriremwo rero, mwinjire muri uwo muryango, mu mirimo yanyu, mu miryango aho muba, niho muzoshobora kwidegemvya muronke n'ubwatsi. Niyo akwiye ubu ninahazwa n'inganji hamwe na Data na Mutima Mweranda, ubu no mu myaka yose. Amen. Mwari kumwe na Padiri Jeremie Bukene wo mu Diocese nkuru ya Bujumbura, nkaba ndabipfurije mwese kandi Pasika nziza, umukama nabahezagire we Data, Mwana na Mutima Mweranda. Amen.